Imana irahari mugabo uri kwikiziriko uri ko makamba uri kwimigozi yo kunanirwa. Abadayimoni barakuretse baramubwira ati senga ariko ntazoshika azofata urugendo ntiruzoshika. Bamwe bagenda iburaya bagahurira n'ingorane, abandi bagenda mu bindi bihugu bagahura n'ibyago n'amagorwa no kunanirwa. Abarundi baciye umugani ngo ntawuvoma inkara itoba canke igikere gitoba. Ushobora kuba utazi uyu mugani kubera wewe wavutse utazi inkara canke igikere kubera uvoma kw'ibombo, ariko ako gakoko n'agakoko kaba mu mazi kama kariko karatoba amazi. Igihe rero ugiye kuvoma kari haruguru kariko karatoba urumva ko uca uvoma ivyatobekanye. Ni Pasteur Nduwimana Joseph ariko aravugana nawe ijambo ryo kuva mu mabohero. Maze imisi rero ndiko ndavuga amabohero abantu babohewemwo n'ibiranga abantu bari mu mabohero birenga 15. Uyu mwanya imbere yuko tubikurikira reka ukeneye ubutumwa Kumusi ndakubwira inomero uzokoresha 69 50 22 68 kuri YouTube. Gira sabone wandike Nduwimana Joseph, hanyuma na Facebook andika Pasteur Nduwimana Joseph uzocubona ivyagutse. Reka dusome ijambo ry'Imana twishimikiza mwaka kanya. Dusoma hariya muri Petero wa mbere igice ca 5:8. Hanyuma reka duhere kuri B gatoyi. Umurezi wanyu ari wa mugwanizi agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Imana nishimwe. Natanguye mvuga ngo ntawuvoma inkara itoba canke igikere. Mbega ninde ariko aratoba ubuzima bwawe? Ni wa murezi, ni wa mugwanizi, ni washira abantu mwibohero. Bibiliya ivuga ngo aragendagenda, mbere ngo agenda ngo atontoma, ahandi naho ngo agenda yivuga. Kwivuga iyo umuntu yivuze abantu umenga yaranesheje, abantu umenga afise ubushobozi, abantu umenga asa n'uwafashe ikintu. Kenshi abakinyi b'umupira iyo bariko barakina baranezerwa iyo batsinze bakivuga amazina canke bakaririmba indirimbo. Nuko shetani ariko yivuga ku buzima bwawe. Ndakugira inama mwiganzure niwivyukiranye n'umugwanye. Bibiliya yambariye ngo mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Aya mabohero yabasizemwo, reka mvuge ibohero rishigira gatandatu kumbura yasizemwo abantu. Ejo twavuze ku ndoto kurota imizimu y'abapfuye. Uyu munsi ngomba mvuge ku ibohero ryo kunanirwa. Iri bohero rigira gatandatu no kunanirwa. Abantu benshi ico bakora cose barananirwa. Niwabona unaniwe icambere, ica kabiri, ca gatatu ugahindura ukananirwa, ubuzima bwawe kamunanirwa, umenye kuri mwibohero wasizwemwo n'abadayimoni. Ushobora kuba wasizwemwo n'umuntu utazi, abarozi canke abantu bakuvumye canke abantu bagukoreye ibintu canke abadayimoni baboshe ubuzima bwawe. Uko biri kose haba hariho ibohero urimwo. Reka mvuge ugasanga umuntu yama mu buzima bwo kunanirwa, umugambi atanguye ntushika, upfira mu nzira, yoba urudandazwa, yoba ishuri, yoba proje, imigambi yose apanga, yoba mariage yamipfa. Mu yandi majambo nugupfisha. Aravyara arapfisha, atwara inda irakoroka. Ubuzima bwose nukwama ananirwa. Mw'ishuri arananirwa, muri proje agira arananirwa, yagendana n'abandi mu rudandazwa arananirwa. Ibintu byose yama nanirwa. Imana idufashe. Ugasanga ari mu buzima bw'amadeni, ideni gishurwa n'irindi, irindi deni gishurwa n'irindi, irindi deni gishurwa n'irindi. Ubwo n'ubuzima bwo kubw'umuntu ari mwibohero ry'abadayimoni. Imana idufashe, Imana itugire neza. Niwabona ibintu nk'ivyo bibaye ntubifate nk'ibisanzwe. Oya, ntubifate nk'ibisanzwe. Subiza inyuma ubwenge wibaze no kubera iki namananirwa mu buzima. Ugasanga no mu ndoto zawe nizo kunanirwa gusa. Niyo uri kurarota ugumusubizwa inyuma nukunanirwa. Rimwe na rimwe ubona ufata urugendo ukabona udashitse, rimwe na rimwe ubona ukora ibikorwa ukabona byakunaniye, ukabona abantu baguhindutse. Iryo ni ibohero rikomeye. Rimwe na rimwe ugasanga nta mugambi n'umutegura kandi
umugambi wawupanga ukabona kumeze neza, ukabona ko hari n'umuntu yakwijeje ko ibintu bizogenda neza, ariko bikama binanirwa. Umwaka wa mbere, imyaka ibiri, imyaka itatu, niho bamwe baca batangura kwiyumvira ngo botuma bapfa, bamwe bakiyumvira kwiyahura, abandi bakiyumvira ko Imana umenga yarabashevye, abandi bakiyumvira ko Imana umenga ntayihari, abandi bakiyumvira ngo Imana dusenga ntiyumva. Imana irahari, mugabo uri kwikiziriko, uri ko makamba, uri kwimigozi yo kunanirwa. Abadayimoni barakuretse, baramubwira ati senga, ariko ntazoshika, azofata urugendo ntiruzoshika. Bamwe bagenda i Buraya bagahurira n'ingorane, abandi bagenda mu bindi bihugu bagahura n'ibyago n'amagorwa no kunanirwa. Bananiriwe mu Burundi, bananirirwa hanze, bananirwa mu rugo, bananirwa mu ruvyaro, ubuzima bwabo bwose nubwo kunanirwa. Ndakuzaniye amakuru atandukanye nayo waruzi. Ibohero ryo kunanirwa, umwami Yesu ntiyananiwe ku musaraba, ntiyananiwe muri byose, nawe ko atananiwe. Mwizere ntuzonanirwa, ahindura ubuzima bwawe, ahindura amateka yawe. Mana ndasengera umuntu yamananirwa, wowe Yesu niwe watanze iyerekwa. Gira uyu muntu yananiwe, nawe mwana umutabara, umubohore, ave mu kunanirwa, aguhesha icyubahiro. Ndizeye yuko ugiye gutabara uyu muntu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.